Kazoza FM, be your own boss. Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro mvura wa mwanya wo kumviriza ikiganiro kituyagira byinshi ku magara y'abantu kikaduha umuco no ku ngwara zitandukanye nkuko nari nabibabwiye mu gitondo turi ku itariki 19 aho ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya cancer ifatira mw'ibere. Rero uno munsi muri studio ndi kumwe na muganga Claire ndaguhaye ikaze. Mwaramutse neza. Ndi kumwe kandi na muganga Brilliant twaheruka kera ndabahaye ikaze. Ndabaramukije n'abatwumviriza. Ego. Ndabahaye ikaze namwe mwese. Uno munsi rero ni ikiganiro ciwanyu mwebwe muko muratwumviriza muraza kutwandikira canke mu dutelefone arico mufise mubaza kubijanye na cancer ifatira mw'ibere. Ikiganiro ni ciwanyu muza kwakura kuri 72 23 23 23 canke 62 24 nkuko nayemejeje kubabwira mu ntangamarara y'ikiganiro cacu. Tuza kuguma tuvuga ku bijanye na cancer ifatira mw'ibere, abifuza no gutanga bimwe twita amatémoignage bo barayigwaye bagakira canke bayigendana bose umwanya ni gwanyu murashaka kutwandikira cye mukatwakura. Ariko reka ntumirire muganga Claire asubire atwibutse mbega cancer ifatira mw'ibere imeze gute, ni ngwara imeze gute, ifata bande, ego aducire ku mayangi. Ego reka nongenda baramutse. Tugiye kubandanya tuvuganya twibutsanya ku vya cancer y'ibere, ibivyimba vyo mw'ibere. Mwibuka yuko twavuze yuko ivyo bivyimba ari vy'imice ibiri. Hariho ibivyimba biba bifise ubumara bwinshi cane ariyo iboneka hatevye, n'ibindi bivyimba umuntu ashobora kubona hakiri kare vyo atabumara vyo biba bifise bikira kandi bigakira n'ingoga. Urumva turiko turibukanya, reka dutangurire ku impamvu zongereza amahirwe mabi yo kwandura cancer y'ibere. Ego nivyo tugomba tubayagire ko na Dr Brilliant turi kumwe. Ego tugenda dutangura, urumva hariho impamvu umuntu ashobora kugira ico ahinduye, hakagira n'impamvu umuntu atagira ico ahindura. Biba ari ubuzima buba bari kubarabandanya atashobora guhindura. Muri izo mpamvu ataco umuntu ashobora guhindura, dutangurire kuri cancer iba iri muri kamere kutugingo t'umuntu. No ku bavyeyi canke mu miryango, iyo onye kandi kenshi nikunze no gunashika, kuko uba umubiri wawe ubusanzwe ufise ayo mahirwe mabi. Nibaza ko ivyo bintu na Dr Claire tumaze no kubivuga ngaha, hariho ukuntu umubiri wawe imbere yuko utangura imbere yuko unavuka, igihe ibintu bitangura kwiyegeranya, hariho amahirwe amamwe ugenda uradevelopa canke ugenda urakira avuye kuba twakuvyaye. Donc hariho abantu benshi rero bagira amahirwe yo kugira izo ngwara z'ivyimba vyo mw'ibere bivuye kuba bakurira. Yego akaba ari naco gituma mwihimiriza bavuga yuko iyo ufise umuvyeyi, iyo umugore canke umukobwa ufise umuvyeyi, ukaba ufise uwo muvukana mu ndimwe, ukaba ufise abavukana na papa wawe canke na mama wawe b'abagore bigeze kugwara iyo ngwara, yuko nawe woza uriraba ukipima ukacungira hafi, yuko kuko ufise muri kamere tugingo twawe urashobora kuba warasanze kakandi kadetermina, kakandi kazotuma ugwara nawe iyo cancer karakujeko. Ariko si mpaka ngo kakuzeko, me ubufise amahirwe yo kuba waragatomboye. Ego hanyuma no kubindi umuntu adashobora kugira icakoze ko hariho n'imyaka. Imyaka umubiri w'umuntu uko imyaka igenda irakura niko umubiri ugenda urakura, niko n'ingingo na zimwe z'umubiri zigenda
zirasaza zikagenda zikora nabi amahirwe menshi niho mu myaka ya bukuru mu zabukuru niho n'amakanseri yandi atari yibere gusa niho akunda kuza kubera ko ingingo z'umubiri ziba ziriko zirasaza zica zitangura gukora ukutariko mu bijanye rero n'ino kanseri y'ibere niho muzosanga bariko barahimiriza cane guhera ku bagore batanguye kwiza imyaka 45 kuduga ko bo boza baregera abaganga nka rimwe mu mwaka kugira bapimwe ko nabo amahirwe abamaze kuba menshi kuri rero c'imyaka uko irumva imyaka igenda iragenda uko hagenda haca imyaka 10 ku mugore bavuga yuko uko imyaka 10 ihera niko vyikuba kabiri yuko ugira ayo mahirwe mabi yo kwandura kanseri aho ni kandi abo one kuri uwo mugwi Dr. Claire havuze ni ibintu biba bikenewe gose kuko hariho ibihimba bimwe ku muntu nko ku mukenyezi hari ibihimba bigoye ko umuntu yerekana hariho ibihimba bigoye ko yo kwiyumva ameze neza mugabo ivyo byo kugira iyo soni nibaza yuko byiza ubona vyikuramo gose kuko ni ibintu bigufasha gose iyo ingwara imenyekanye kare ufise amahirwe menshi gose yuko uvugwa neza hako wogenda uravuga ati iyo menya mugabo ubu une iyo menya ufume uzuregera umuganga iryo rimwe ku mwaka na wewe uri muhira bikunze uzuraraba ukuntu ushobora kumviriza utwo tuntu tuvyimba twaba turi mw'ibere yego tubandanirijeho kuri ivyo bintu ataco umuntu ashobora kubikoraho izo mpamvu hariho n'impamvu zijanye n'amagara yirondoka y'umuvyeyi urumva amagara yirondoka y'umuvyeyi dufate yuko atangura iyo umukobwa agiye mu butinyanka ego kuri ijya myaka rero yo kuja mu butinyanka benshi mu bisanzwe ni nko ku urugero ni nka donc la moyenne d'âge yo kuja mu butinyanka ni nko imyaka 12-13 guduga ariko bavuga yuko umukobwa agiye mu butinyanka hakiri kare cyane kujayo hakiri kare cyane naho vyongereza amahirwe mabi yo kwandura kanseri y'ibere urumva habagiyeyo kare cyane bariko barakura boza bararaba ko abo bamara umwanya munini cyane ko zijya nkabuzo niho zitangura gukora cyane kandi bavuga ko zijya nkabuzo z'amagara yirondoka y'umugore zifasha cyane kugira ijya kanseri y'ibere itangure ivuke ego urumva abaja kare cyane mu butinyanka imbere y'imyaka 12 ego boza bara ubizi ko wagiyeyo hakiri kare cyane nawe nyene woza uragira tension yukuza uripima ukaraba kuko ubufise iyo risk bihari hanyuma no guca imvyaro utevye la moyenne bavuga ko ari auto y'imyaka 45 urumva 43 twati 43 imbere swata 47 hagati y'iyo myaka ariko urengeje ugashika mu myaka 55 ukija mu butinyanka naho nye nomba izo nkavuzo ziba ziko zirakora kandi ho ziko zirakora kuri ya zangingo zibere nazo zakuze urumva naho nyene riske irabandanya urumva ni kuri iyo ubwo buzima bujanye n'irondoka ry'umugore bagaciroza bakavuga yuko kubijanye n'uruvyaro rero gutangura kuvyara umwana wa mbere utevye imyaka 30 ubunye biragoye warengeje imyaka 30 vers 33 ans naho nyene birongereza risque yo kugira yo kugwara iyo ngwara no kuvyara abana bake hakaba hariho bigitangura iri shaka ryo ku ubushakashatsi bwo kuri kanseri y'ibere aho berekanye yuko kutavyara
ku mukenyezi vyongereza cane cane amakansere y'ibere ni ikigwa cagizwe ku babikira ego muri nuze muri iyo population y'ababikira babonye hariho cane amakansere y'ibere urumva rero bon ntitugiye kuvuga ngo kuvyara abana benshi oya nugukurikiza imvyaro na planning familiale ariko biraproteja kuvyara hakiri kare kuvyara hakiri kare hanyuma ukagerageza ukavyara abana ugashobora kwikingira kanseri y'ibere ego muratubwiye ibitari bike ubu naho wobwira ariko baratwumviriza mbega nk'ibimenyetso sinzi yuko bari ibimenyetso nyamukuru mbwa sinaze yuko hari nk'ikimenyetso kiza kikwereka ati kinda kibonye ni kanseri nk'ibimenyetso abantu boza barabona canke batangura kumva kugira wumve yuko bari mu nzira y'iyo kanseri genda gute urumva ni ikintu c'amagara y'abantu kanseri ni ikintu gitahurika ku mpande zimwe ku mpande hariho ivyo one vy'amahirwe mabi umuntu ashobora kugira hariho ivyo umuntu ashobora kwikingira n'ibindi yisanga arimo kugira urinde ubimenya nibaza yuko umuntu umubiri wiwe abazi ibihimba vyiwe ukuntu bimeze iyo atari karababara mu buzima busanzwe ameze neza hariho bimwe naho no kwitangira ko akarorero ku byo maze kubona abo bamaze kwakira nuko kenshi abantu ubakira ibintu bigeze kure gose kandi nico kintu kibabaje n'iyi ngwara kandi no kwibutsa ko ari n'ingwara ya mbere yica abakenyezi kuko itwara abantu baba miliyoni ku mwaka nuko umuntu arinze aza kwa muganga na cane muri iki gihugu cyacu urinze uja kwa muganga nuko uburemvye gose ntubuje urabisha uvuga uti hariho akantu numvise ku mubiri ntahora numva ndabira ibyo arivyo baza haciye nk'umwaka avuga ati hari ububabare mfise buri ngahane bumaze igihe hari akantu natanguye kumva haciye umwaka ibyo navyo urumva ko umuntu aba gushikiriye atevye gose mugabo bimwe mu bintu vyotuma umuntu anyaragasa akaja ku bitaro urukoba rwo kwibere n'urukoba novuga rutagata rusa neza nk'ahandi iyo utanguye kubona urukoba rwawe rutanguye kuza rurumera nk'ibishishwa by'umucungwe ni kimwe cyo kwirukanza ni kimwe cyotuma uja kwa muganga mugabo n'ikindi nkunze kubona ahantu dukorera nuko abantu bonsa kandi abantu bonsa kenshi kujya kuntu urukoba rw'umuvyeyi ruhura n'akanwa k'umwana kandi ibyo turanze kuvuga ko mu kanwa n'ahantu hambere hadasa neza kandi umwana nawe hari igihe usanga nk'igihe atanguye kugira ibintu by'amenyo hari igihe usanga umwana yahikenye hajyanye hari kwimoko hanyuma bigatera aka infection umuvyeyi ikintu ca mbere aza hirukanga ngo mbega ibi bintu nivyo bari ya kanseri mugabo ntibisa na gato kuko kugira ikintu gicikire kanseri kirafata umwanya munini nukuri si umunsi umwe iminsi ibiri kandi nico gituma umuntu ashimikira gose kuri ivyo bintu umuntu atangura kubona hakiri kare
iyo nk'ubonye aje wanashaka kenshi usanga ari nk'agahute kandi agahute n'ikivyimba ni ibintu twotahura yuko ari ibintu bitandukanye gose kuko akavyimba uravye n'ukuntu biba bimeze kaba kiyuganye kandi gakomeye kurusha gose igihute ego bega mugereranije kanseri yoba imara mu muntu umwanya ungana gute imbere yuko watangura kubona vyo bimenyetso bica bimurungika kwa muganga gaco usanga bashitse bayitora ivyonye birashobora gufata n'imyaka ni processus y'imyaka urumva si vya bintu vyomara nk'indwi imwe urumva oya kanseri yose kugirize urumva ni imibereho y'ingingo z'umubiri zibanza zigahinduka kuri esheli novuga donc urabona umuntu agizwe tugiye muri shimi kuko umuntu agizwe na shimi tugiye kuri esheli ku rugero rwa kakantu kambere gato kambere kagize umubiri ego ni kuri esheli y'ingingo atomike hatangura guhindura urumva si changement uvuga ngo ni yejo ni ibintu bifata imyaka ingingo igaca itangura guhindura ukikora buke birinze biza rero nuko vraiment ubuyimaranye imyaka irashobora no kwirenga 5 yego byaratanguye bikaze cyane aho rero donc twari tukiri kuri ivyo one vyimenyetso hariho ivyo na Dr. Claire Kare yari yaravuze urumva utwo tugingo uko tugenda turahinduka akagingo gahindutse uko kari gasanzwe karimeze kaza kazananye n'ibintu bikagaburira kandi ivyo bintu bikagaburira kaba gakeneye amaraso kaba gakeneye utuntu twose hari igihe utangura kubona ibintu bisohoka umunsi murababarira ikirundi c'amabere cyaba kingora donc hari utuntu tumwe dusohoka just nibaze ko Dr. Claire ashobora kunyunganira kuri ivyo ego kuri iyo forme y'ibere ko murumva ko kahejeje kuvuga yuko ibivyimba izo ngingo ziza zitangura gukora nabi ziba zikeneye novuga ko ziba ziri hasi ni ingingo ziba zisonza cyane zica zikorera uturingoti tundi tw'amaraso kugira turonke zozo zironke menshi urashobora no kubona ku ibere ryawe hariho utundi turingoti tumeze nk'utw'amaraso dushasha utahora ubona hanyuma rero ugaca usanga hariyo mwimoko hariko harasohokayo rero utuntu tumeze nk'amazi hari n'igihe usanga ari bameze nk'amazi uri umuntu atonsa mu bisanzwe nta kintu gisohoka mw'ibere ego hagasohoka utuntu tumeze nk'amazi tubonerana canke hagasohoka hakahema ibintu bisa n'amashira ego canke bigasa n'amata canke bigasa n'amaraso igikuru nuko mu bisanzwe utari umuntu yonsa nta kintu gisohoka mu moko hari n'ababibona uri kuriraba utigeze unakoraho ukazubona ibere ryawe imoko riko rasohora utuntu utigeze unakora nk'ubufyonde ça c'est pas normal si bisanzwe utegerezwa kwegera muganga bakakurabira en plus iyo forme urumva igikuru nukuza uraraba kugira ubone ayo masinye no kwiraba gufata habitude yo kuraba shaka buri kwezi vraiment ntihagire canke burindwi canke imisi yose uvuye muri douche ukabanza ukiraba ukaraba nimba ayo mabere yawe afise forme nimba atagisohoka mbega no ku bagabo utu tuntu dusohoka birashobora gushika nawe akatubona ego iyo irinze shika kuri urwo rwego urumva structure nibaza ukuntu iryo bere riba ryubatse biba byarahindutse donc ikintu utahora usanzwe ubona uratangura ukibona kubera hari ibintu bindi vyiyubatse kuri iryo bere ryawe ego nk'abakenyezi bishitse bakakubaga nk'ibere bakarikora mbega ku mugabo bigenda gute bakatahe
harya iriho harya naho mutaribona rira karahari ufite urumva tuvuze ibere ibere ni muribuka ko muri cya kiganiro bari basiguye umva ibice vy'ibere ibere rirafise aho rirafise utugingo twaho udusaho twaho duhuzwa n'izindi ngingo ziri sanse guhuza utwo dusaho hakaba hariho uturingoti tw'amaraso n'uturingoti tw'amanera hama n'ibere rikaba ririko rikaba bifise n'ibinure urumva ibyo byose bigize ibere no ku mugabo turiyo urumva ikigwara n'izo ngingo zigize ibyo bintu by'ibere ashobora kuba ari tissue iyo tissue izo ngingo zifatanya udusaho tw'ibere arashobora kuba ari utwo dusaho tw'ibere nyene tugwaye urumva ari ku mugabo ari ku mugore izo ngingo bose barazifise zigwaye rero hajya baba bariko kuko ça fait partie kubikuraho nko gukurako ibere ni kimwe mu bikoreshwa mu kuvura iyo kanseri urumva umuntu abona ko havuye ko ibere ngo kubera ko nico kintu abona inyuma mugabo zijya abari zangingo zigize ibere ziwe zitameze neza utwo tugingo twose twa twarameze nabi nitwo tuvako urumva no ku mugabo nawe agwaye iyo ngwara izo ngingo z'ibere ziwe zitegezwa kuva ku urumva c'est la même chose ego nibaza yuko bariko baravyumviriza vraiment turi mu kiganiro mvura kandi abibibutse yuko two tuganira kuri cancer fatira mw'ibere n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kuyigwanya mutwandikire kuri 72 23 23 canke 62 24 ego turi mu kiganiro mvura tuganira ku bijanye na cancer du sein bega muganga Claire nta bindi bituma haza iyo mibere umuntu bituma aja mu nzira yo kurwara iyo cancer du sein atari kuri vya bindi twatanguye kutuvuga imyaka ibijanye n'ubuzima bw'irondoka bw'umugore hariho n'ibindi par exemple donc akarorero nk'umuntu yamaze guca imvyaro hariho inkabuzo zihera mu mubiri ariko ziba zikenewe n'ibindi bihimba vy'umubiri urumva zica zibura bigaca bimutera ingorane mu mibereho yiwe ikintu bita menopause ego abantu baciye imvyaro bari muri menopause imibereho irahinduka kubera ko hariho inkabuzo adasubira kugira ku buryo bica bisaba iyo vyanse cyane bica bisaba yuko bamuha imiti iza gusubira za nkabuzo kugira bashe kumererwa neza nk'abandi bose nivyo birongereza amahirwe mabi yo kugwara cancer du sein ariko iyo miti ayihagaritse uko ayihagaritse uko imyaka igenda iragenda niko ayo mahirwe agenda aragabanuka hanyuma hariho izindi nyifato nko kunywa itabi kunywa inzoga birongereza cyane amahirwe mabi yo kugwara cancer ya sein ariko rero hariho ibintu kugira nk'imyimenyerezo ikarashishi kugira sport kuba umuntu ari active umugore yama akoresha umubiri wiwe umubiri ukama uri en activité ivyo biraproteja cyane imbere yo kuja mu butinyanka aho vyerekanye cyane ama resultat uravye ubushakashatsi ni kuba très active waraciye imvyaro ni facteur protecteur cyane kuri cancer yavuze ibisigaye rero ibindi byose bisigaye ni ibintu bijanye na environnement ifo ko turaba ibintu bitera izindi imibereho kuko ibindi bitera n'izindi cancer mero ibidukikije ibitera izindi ngwara z'ibivyimba navyo nyene birakora ku muntu ibintu dusiga mubiri
kuraba amapafu twisiga ibirimo amavuta twisiga amasabuni twoga ibintu biri chimique byakoze bitari naturel dukoresha navyo nyene birashobora gutera amahigo kandi ivyo n'ibintu umuntu ashobora guheba ego bega muganga Brian twovugana nabo ko abagabo ifise imyaka ibafatirako canke bobo abagabo kenshi no mu bitabo by'ubuvuzi kenshi inkomoko ya mbere ni kuba ufise umuntu mu muryango aba yarayigwaye nico gituma na Dr. Claire yabicimikiye ko gose ufise umuntu yoba yarayigize mu muryango nukuza uragirisha ivyo bintu byo kurabisha yuko utoba uyifise nawe umva kuri bo nta myaka juste urukurakura plus mugabo ikintu cambere kibituma nuko haba harimo umuntu mu muryango yoba yarayigize hari utwandikiye ngo amahoro neza jewe mfise akavyimba kari mu gikiriza karizanye bakambwira ngo ni nkavyi karanja ariko harazana kandi katanja gatera kamanuka mw'ibere yoba ariyo bivanye n'imyaka nimba umuntu yamubwiye ko ari nkavyi ari umuntu wo kwa muganga inkavyi ni gihe ibintu none vyiyegeranije byose bikagira akantu kavyimvye nico nako ndagerageza no kuvuga igihute inkavyi n'ikivyimba ni ibintu bitandukanye gose ariko nimba ataragenda kukirabisha iyo nkavyi yiwe fuko nukwirabisha ariko haraza n'ikindi ngo gitera kimanuka just nimba ataraje kwa muganga n'ubundi nibaza ko yobonana n'umuganga kugira umuntu amenye la nature y'ico kintu inkomoko ego harundi yavuze ngo ndabaramukije nashaka kubabaza ko iyo ngwara vyoba bishika ikandukira sinzi ko wari kwandikira umuvyeyi ariko aronsa umwana sinzi ko wandikorera ko wonse kanseri ntiyandukira kanseri n'indi ngwara zandukira ego hari n'undi yaturungikiye ijwi ryiwe atubwira intahe yiwe ku bijanye na kanseri ifatira mw'ibere reka nawe tumwumviritse ndabashingiye ntahe ingene nakwaye kanseri yo mw'ibere hanyuma nkayikira ubundi muzima ego nagiye kuyimenya muri 2019 ariko aho harajemwe akavyimba mw'ibere ndakamarana igihe nkatambabaza kibereye aho hanyuma mugabo haciye igihe numva ntanguye kugira imisonga idasiguritse mw'uko ruhande arimo ako kavyimba niho negera umuganga ndaca kwivuza nivuza nyene no kukabereka sindakabereka imbwa nkibaza nti nibindi vyaba vyaramfashe ako kavyimba ko siko kambabaza bwaba haraje imisonga nagiye kumenya mu nyuma ko yaturuka kwa kavyimba bamaze kuyintora hanyuma nguma nivuza bampa amantidurere imiti yo kungabanya ububabare ndayinywa mugabo sinzi ngene nahavuye nubahuka ndabwira umuganga ntiburya ndafise akavyimba ngaha anye sinzi ko ariko ko bakava ko kwibi bintu ayo acarambwira ati yo ako kubakenyezi n'ingorane ati rondera ahantu rero hari abaginekologe bavyigiye baryo baganga bavura abakenyezi abari bo bakakurabira nca ndirukanga ndagenda kondera umuganga yavyigiye ikibuye hari abazungu bahakorera harimo umuginekologe hanyuma rero arakumviriza barafata ingingo yo kumprograma hanyuma nyene baramprograma barangirira operation ibere nyene baca barikuyeko naragize imana ntiyari bwagere kure cyane mugabo baca bambwira ati riha amahera kuja kugipimisha hanze ico bakuyeyo kuko nabo nyene baragisuspegise ko kirimo kanseri bari bapfuye kuri ca nyene batazi nuko ari ikivyimba ca kanseri hanyuma bamaze kumenyesha mu kwa kabiri 2020 baca bambwira ati ibere ryawe ryarimo kanseri ati kandi yari yamaze kurenga ibere ati rero ati nukuja kwivuza muri Kenya
hanyuma ati ugende twaye miliyoni 30 nanje ntamaya nari mfise umuryango twarirwa gusaba amadeni twarirwa kubaka inzu ntamera kuri twe dufise hamenye n'umuntu aje kumanitsa Imana nigira gusenga hanyuma mugabo wanje tabacara nyandikira umuti nca ndawufata uwo muti nagumye ndawufata hanyuma wanje ntangura kurondera amapapuro yo kuja kwa muganga ndaterereza nyene ndaterereza abantu baranterera ivyo bashoboye hama natwe turagurisha nyene ivyo twe twararondeye vyose turagurisha vyose byashoboye kuronka amara yo kwivuza mugabo sinabaye nkija kwivuza muri Kenya kubera muri Kenya coronavirus yari yateye sinaronka honca mugabo nca ndavuna sinzi waciye anshingira intati genda muri Tanzania barayivura nca ndagenda kwivuza muri Tanzania namaze amezi 6 baramvura baranshira kuri chimiothérapie baramvura kose hama nyene iransinzikaza iyo miti bamvujira babaza cane iramyora imishatsi namaze umwaka wose atamushatsi mfise hanyuma nyene narakize meze neza iyo miti nagumye ndayifata inyuma yaho baciye bambwira yuko no kumafata uwo muti bari banyandikiye natanguye gufata abanyakibuye uwo muti no ndacawufata kandi urazimvye ini wacu kinini kimwe kigugwa 3,000 vy'amarundi urumva ugira ndonka imiti y'iminsi 30 mbavuze 90 vyongera ku madepense yo mu rugo n'ibindi basha ubukene buraturembeje ntiworaba turasaba rero mudufashe mwe mufise ijwi rishika kure mudufashe prema leta iyo miti izimvye nyene yo izimvye yo kuvura imwe n'izo ngwara ko boyidushira ku mamituwere canke bakayiduha ku buntu kubera ubukanseri ni nyinshi cane kandi iyo miti irazimvye abantu nyene baguma bapfa kubera ataburyo bwo kwivuza ego naje nashoboye kwivuza ubu turakenya cane ko hari n'igihe mbura uwo muti kandi nkasanga birako birantera ingorane ego mutuvugire rero kugira ngo badufashe iyo miti baze bayiduha ku buntu bazoba badufashije ego murakoze rero turumvise intahe y'uwagwaye cancer y'ibere agashobora gukira ariko mu yo ntahe yiwe yavuze yuko bamuciye ibere baramubaze imbere yuko mubaga banje kuja mu bintu vya shimyo niko yavuze urumva barabanje baragira cyo no kwita gukinga gukinga nako uhera kuri kurako kugira en fait bijya twako turavuga vy'ibivyimba ikivyimba gifise ububasha ukuba kiri aho cahereye hanyuma kikaca kigenda kiraja n'ahandi ico inkavyi n'ibihute bidashobora kugira urumva icambere bamukoreye bahagaritse yuko ico kintu gishobora kuja ahandi hantu umuntu atabigiyemwo gose utegerezwa gukura ko aho hantu kari ukarenzako ugashikira n'utundi tuntu twatwegereye aho hantu kugira naho hantu hahegereye nimba hoba hari utwo tubyimba tuko turatangura tutariko turabona dushobore kuvaho urumva bahejeje kumukura ko ibere ivyo vyashimyo shimyo mbega nyene ni iki kugira ngo abantu babitahure chimiothérapie ni bimwe muri solution mu kintu kiza gikurikira bakuye ko aho hantu hari iyo cancer kugira utwo tuvyimba ntitubandane tuja n'ahandi hantu kandi uvyumvirije ku muntu yabiciyemwo natwe turabaganga turazi ukuntu iyo miti iremera umubiri kandi yiyerekana no hanze ku mubiri mugabo n'umuntu nyene
n'umuntu novuga yuko afise ingufu zinshi yego yavuze yuko yakize mbega twavuga ko ari ingwara ivugwa igakira bishitse nkaho bakamubaga nizoshimira akazi jako ni ingwara ikiraga muganga Claire igahera burundu. Ubushakashatsi bwa kanseri ego bwarerekanye yuko kuko urumva nawe ku kintu yavuze yuko babanje kukirungika baragipima. Numva mu kuvura kanseri imiti yayo ntivura ubwoko bwari bwo bwose, buri bwoko bwa kanseri nico gituma babanza gupima iyo ari yo. Buri bwoko bwa kanseri burafise umuti wawo. Urumva ugize amahirwe yuko bagupimira ikaboneka iyo ari yo ukavugwa n'umuti wawo vy'ukuri, kuko urumva nk'uyo urabona ko bararikuye ko baramufasha kugira utugingo twakase nitubandanye dukura, hanyuma bacamusha no kuri chimiothérapie n'ivyo yavuze. Naho twoba utwo tugingo twiyo kanseri twoba twaragiye ahandi mu mubiri duca duhura na wa muti uri kuratembera mu mubiri wose ugaca uyica. Urumva arashobora gukira, nivyo tuvuga bon remission arashobora kugira remission agakira utwo ingingo za kanseri mu mubiri ntizisubiye kwibonekeza, ukabandanya ubaho neza. Mugasuka uvuga yuko idashobora kuvyuka oya, kuko umubiri wawe uba warerekanye yuko ushobora kwikorera utwo tugingo. Muri uwo mwanya urakira ukamera neza. Uravuze ibintu by'ubwoko bwa kanseri, mbega iyo kanseri yo bifise ubwoko bungahe yifatira mu ibere? Ubwoko bwinshi ngiye tugiye mu kiganga vraiment tugiye muri kuriya medicine kandi itoroshe. Urumva ubwo bwoko sinobugusigurira ntariko urumva novuga ko ubwo bwoko bujanye n'ubwoko bw'utugingo, kuko buri kagingo ka kanseri uko kaza kiyerekanye niko gaca gadetermina ubwo bwoko bwa kanseri ufise. Urumva twaba tugiye mu kiganga cyane. Hanyuma ikindi novuga ni intahe yiwe uko twoyumva novuga tugerageje ku extrapola yavuzemo utuntu mbona twoshimikirako cyane tutangiye kuvuga yuko yagiye kwivuza kenshi, afise kajya kavyimbo yarakabonye muga gatinya kukerekana kubera ko igihimba cibere ari ikintu upfa kwerekana. Mugabo washitse kwa muganga ibintu bigira abakenyezi bose no kuri no ngwara y'ibere no kuzindi ngwara z'ibindi bihimba byibanga nukuri umaze kubona yuko ari akantu kakubakiye ukabona ko kuri ico gihimba cawe hariho akantu kadasiguritse nawe nyene muri wowe wumva ko udatekanye, nukuri tsinda amasoni utsinde ibivuga ko ugiye kwa muganga mubonanira mwibanga. Nta bantu baba ariko barahari baba ariko barabaraba muri abantu babiri. Abaganga tubagumye ibanga ivyo twasinyiye umwereke nukuri nimwubahuke mwerekane abantu mufise ikintu kitagenda neza nukuri kwibere, ubahuka ugende werekane muganga hakiri kare, kuko urumva nk'iyo chimiothérapie ivyo byose yabigiye ko nk'iyo agenda uko ntiyigeze atubwira amezi yahaciye, harashobora kuba haraciye n'imyaka ibiri wakagendana muga kubera gutinya kukerekana kari kuba karavuye konyene, kuko ari urusana tukiri benigne nukuri wana kajya kantu nyene uwo wumvise ari hajya nyene atahandi mu mubiri karaja aho bica byoroha nukuri urakora ama exam bakabona ko kakiri hahandi nyene bagenda bagateba kajya kantu nyene ugashobora kugumana n'ibere ryawe, kuko turazi ko ibere muri intimite mu bwiza bw'umugore ririmo. Uribuze ni nko kubura igihimba cyo mubiri, ni ibintu yumvamo cyane, ni ibintu bibangamiye kandi abakenyezi bitoroshe kwakira, nabo bimaze gushikira abo batwamaye ntivyoroshe kwakira kubona ugendana ibere rimwe irindi ryaragiye. Urumva ushoboye kuvyerekana hakiri kare n'ukuri n'uvyerekane, yego ugerageze n'ukuri wubahuke wipimisha ukano wamaze kukibona ucerekane bagikureho. Hariho niho yavuze ngo narubahutse naratevye ndubahuka. Urumva nukubahuka hakiri kare bagishobora kubikurayo. Hanyuma n'ikindi kintu yavuze ko uburyo ubu
naho yakinze yaciye aja mu bukene. chose amahera bitwara ivyo bintu. Hariho na centre yo ngaha i Bujumbura gahanye chose mu Kinindo semuseka. Chose nibaza imiti ijanye n'ibintu vya kanseri n'ibintu twese tuzi ko bitoroshe mugabo ubishoboye n'ukuri amagara arota amajana. Hari umuntu yatwandikiye yo kutivuza hajya umuvyeyi n'ikindi kintu nibaza ko twese twoza turavyibuka ari umuntu ushobora kuvuza ari umuntu ubishoboye ego turazi ko bigoye mugabo umuvyeyi n'ikindi kintu ego ibi bintu rero vy'uburyo niho nawe nyene yaciye agenda mu ntahe yiwe mumvise ko yahimirije niho novuga aba intervenant bose muri ivyo bintu vyo kurwanya kanseri zose na cane kubera ko no musi yuko turavuga ku bintu vya kanseri y'ibere bogerageza gufasha n'ukuri abantu kwivuza novuga bikabasha kuba accessible abantu bagashobora kubishikira kuvuga ati ndagafise ndashobora gushikira umuganga kampima ibipimo bangiriye bigakogwa kandi abantu barahari benshi na leta ibifashijemo vyo ukunda tugire ko rero tuvuga hari n'undi yatwandikiye muganga krango ngo jewe ngo nanje fise akaburu mw'ibere ariko ukoze ko karafyiruka hama kwa muganga bambwiye katari ingwara ariko karanse kugenda haciye nk'imyaka 2 mbeko nawe mumubwira iki? Hariho ugiye kwa muganga hariho d'abord examen bakugirira twita examen clinique araba ingeri ibere ryose rimeze akarikora ko ako kantu akakumva ariko tugende tuvuga ko na turabaganga hari ubumenyi dufise bwo gushobora gukora ku kintu tukavuga ati okira niki ariko haraho tudashitsa hari ibipimo abakeneye uyu rero no musaba yuko yogenda agakoresha examen ako kantu kahaguma agakoresha examen yako kuko vy'ukuri karashobora gutangura ko ntikama katanguye ari ikanseri y'umumara oya cyashobora kuba agatumeur benign kandi na cyane ibyo bintu birakunze gushika no makobwa b'imyaka hagati 15 kuduga imyaka 20 n'ingahe arashaka kugira utuntu tutuvyimba atana kimwe gashobora kukugwa gusa bigahera kubera zankabuzo ego hakaba hari udusaho duca dukora twongereza kora zankabu ugukora umva ikintu cyose ni nka kwa kundi ugira sport cyane baba bafise ibiguvu ubona ntuzemiswe yabo yavyimvye ego urumva bice bisaba kugira abesuhu yumve yuko atekanye nawe akore ico gipimo cibanze bamwereke by'ukuri kuko uguma n'amadutu ikintu umuntu yakubwiye ko azoguma agenda n'umuganga wundi azomuhindura asange yagiye ku baganga 10 vyizereje no muhanura yuko yokora igipimo cibanze coco kizomwereka neza atekane ko azoba yavyiboneye yego je kuri umunsi mpuzamakungu ukugwanya ingwara y'ivyimba byo mw'ibere nibaza ko n'igihe twatangura ikiganiro twari twaravye icivugo cari cafashwe umuntu agerageje kubivuga nko mu Kirundi novuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwivuza ingwara y'ivyimba byo mw'ibere mu ntambamye zihari muri kino gihe na cane ku bakenyezi nibaza ko cyo kimwe nk'ingwara zinshi zimara imyaka myinshi twokwita chronique nuko umuntu agira ingorane y'ikibano y'ukuntu umuntu bamenya ukuntu bashobora kubana n'abandi bantu batanguye kumenya ko afise iyo ngwara kandi ikibano hajyane nibo bandi bantu umuntu azarashimira ko kuri izo ngwara zimara imyaka myinshi
nk'uko umuntu yaduhaye témoignage yiwe avuze ibintu byo kwivuza izo ngwara ni ibintu bifata uburyo bwinshi kandi nibaza yuko nimba hariho n'abantu baba bashoboye gufasha hariho amaprogramme ashobora gufasha nibaza ko nabyo nyene bo bikorera ko gose kuko ni ingwara itwara abakenyezi batari bakeya ku mwaka. Hanyuma ikindi ni uguhimiriza abakenyezi Dr. Claire yabivuze hako uza uvuga wubahuka uremvye fuma wubahuka ufise ako kantu gatoya gashobora kuvugwa mu kanya gatoya kandi bidafashe nayo mahera menshi. Hanyuma ikindi nuko haracakenewe ahantu hovurirwa abo bantu iyo ngwara ego haracakenewe navuze ngahane just mu Kinindo mugabo ntihoba ahantu hamwe ku gihugu c'abantu 12,000,000 harakenewe n'ahandi henshi. Ego muri make n'ukugururira umuganga Dr. Claire yabivuze nuko twoza turabigerageza. Ego muganga Claire ntaco kongera ko nawe yanasabye mu muvugire iyo miti bayigabanura igiciro cyayo bayitange ku buntu kuko imiti zimvye cyane. Nk'ubu kuri ico kivugo cuno munsi nuko abantu bari ko barakorera kuri cancer du sein bita ba intervenant amashira hamwe y'abagwayi nibaje hamwe bamirite iyo miti iboneke kuko ni imiti myinshi iboneke ini Burundi naho yo ziraza buke mu giboneke kandi ibe accessible. Ego kuko no kugira uyifate hariho ama etape menshi ucako yo kwivuza ibipimo nk'ivyo barungika hanze. Aba intervenant muri yo domaine bagire effort abantu batangure kuvugwa kurumva n'ikintu ushobora kubana naco hanyuma kigateba kigakira. Ego akantu kamwe nohereza ko twese twoza turibuka uri kurakora kw'ibere uhere hagati ugende uregerayo gatoya ushike no mu kwaha uzurumviriza yuko atakintu kidasanzwe co bakiriyo. Ego ni no kuri ino ntererano impanuro z'abaganga bacu twari kumwe uno munsi mu kiganiro mvura tugarukirije ko kino kiganiro. Ndagushimire muganga Brie. Ndabashimiye namwe ndabashimiye muganga Claire. Ego mwakoze cyane n'abatwumvirije mwese. Ego dushimire warungitse ijwi, dushimire abatwandikiye, dushimire namwe bw'imwese mwaduteza abiri. Mwari kumwe na Lorita Flavia Citegetse mubandanye mwumviriza Kazoza FM mugira n'ibihe byiza. Kazoza FM, be your own boss.